kugira gute ubuzima bw'Imana sa ubuzima bw'Imana kugendana ubuzima bw'Imana. Kuva umwigisha ariko arigisha hari ikintu nahoze ndibazaho, mbega none niba batubwiye ngo kugendana ubuzima bw'Imana, ubwo buzima ko tuzi burya kugira ngo umuntu abeho neza, abeho yambaye neza, abeho afungura neza, abeho yani afite ikintu cyose, afite amagara meza, ategerezwa kugira ubuzima bwiza. Amen. Amen. Natwe batubwiye ngo kugendana ubuzima bw'Imana. None cyamwora ndiyumvira ikindi kintu nacyo kigize kabiri. Burya iyo ugiye muri icyo gisagara cyangwa ahantu hatandukanye udafite akaranga muntu, baragira gute? Baragufata. Amen. Amen. Ubu ngubu naho ijambo rye ryatubwiye ngo tugendane ubuzima bw'Imana. Cyandibaza ngo none ubwo buzima bw'Imana batubwiye, mbega ko ntashobora kuva mu nzu ntibagiye telefone yanje, cyangwa ntibagiye kwambara impuzu kugira ngo bikunde noneho ngende aho ngaho abo hanze nambaye, mbega none birashoboka? Haleluya. Amen. 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 Ko mfite imyitwararike y'ibyo, mbega none ubuzima bw'Imana nabwo nimba buri muri jewe, n'uyuhe mwitwararike ngira wo kubugendana? Amen. Amen. Abakinezero twavuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Amen. Rero ndabona neza kugendana ubuzima bw'Imana hari intambuko nyinshi bidusaba. Ntiriwe ndacyakuza umwigisha yigishije, ntiriwe ndavuga ibyo umwigisha yatwigishije, kuko ni ijambo ryagutse n'ubuzima bwago. Haleluya. N'ubuzima bwagutse butwegeza imbere y'Imana, butwereka neza akajyo niba uri umukristo wamenyanye n'Imana, akajyo utegerezwa kugendana n'iki? Tuza kugendana n'Imana. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yani umuntu ashobora gukizwa akajya muri korale akaririmba, gusigura agasigura, kuvuza piano akavuza piano, cyangwa ibiki byose akabikora, ariko uwo muntu ubwo buzima butaraba muri we by'ukuri. Imana idufashe cyane. Amen. Kuko ubwo buzima bw'Imana hari icyo budusaba. Buradusaba neza kamere zacu ziri muri twebwe ko tubanza kuzica, izo ngizo zikavavanura n'iki n'imibereho yacu. Kavuga ngo amen. Amen. Abo turi kumwe twongera tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Abo tugikundanya twongera tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ubwo buzima bw'Imana buradusaba neza kuba icyitegererezo aho tubaye. Ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bitwereka neza kugendana iki? Kugendana iki? Ubuzima bw'Imana. Kugendana iki? Ubuzima bw'Imana. Amen. 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 None ndakwibarize kuri muri korale mugabo, yani bijya byose ukaba ukibikora, mbega ubwo buzima buri mu gutembera muri wewe? Mwishengero riyo kandi bishobotse n'ibikorwa urabikora, mugabo bya bintu ntureka kubikora. Ese ubwo buzima by'ukuri nyene biratwereka ko buri muri wewe? Amen. Amen. Ariko abafita ubuzima bw'Imana, abo ngabo bitandukanya n'icyaha. Haleluya, haleluya. Amen. Bitandukanya n'imibereho y'ibyaha byose bibaho, kuko yani abo ngabo Imana nishimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Abafite ubuzima bw'Imana, abo ngabo naho bari birabasa, kuko batandukanye na ba bandi cyangwa na bya bindi tubona hehe, tubona hariya. Amen.
Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ijambo rye rirambwira ngo nuko ngo abamwakiriye bose, ngo abamwakiriye bose, abo ngabo ngagize gute, ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'iki b'Imana, ngo nibo bizeye iki izina ryiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Nkuko ijambo ryatubwiye Abaheburayo 8:10, Abaheburayo 8:10, Abaheburayo 8:10 hatubwiye ngo iki. Amen. Amen. Twongere twasoma ubwira kandi kuko kwasoma ntibitugwaza. Haronga kuvuga ngo kukwiri ari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango wa iki w'Abisirayeli. Hanyuma y'ivyo misi ni jewe uhoraho mbivuze, nzoshira ivyagezwe vyanje mu bwenge bwabo. Amen. Amen. No ku mitima yabo, kandi niho nzovyandika, nanje nzobabera Imana, nabo bazoba abana banje. Imana nishimwe cyane. Amen. 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 Yesu Kristo arasezerana ngo azoshira ibyagezwe. Haleluya. Amen. Azoshira ibyagezwe ku mitima yacu, azoshira ibyagezwe kuko ubungubu Abisirayeli bari kubwirwa, ubungubu ni twebwe turi kubwirwa cyane. Amen. 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 Ibyo byagezwe rero bikombaniye hamwe na hamwe mu kugenda niki, mu kugendana ubuzima bw'Imana. Haleluya. Burya iyo umuntu amaze kwitondera ibyagezwe n'uhoraho, akamenya gutandukanya icyaha n'ikitari icyaha, ibyo ngibyo biramuteza intambwe kuba agendana ubwo buzima bukaba muri we. Yesu nashimwe. Amen. Washobora kuza ngaho imbere ugatamba igisirimba, yani imbere ndetse no mutwe ugashaka ukawukubita hari, ariko ubwo buzima butaba muri wewe. Kuko impamvu butaraba muri wewe, kwemera waremeye, kwinjira warinjiye, ariko kamere mere yawe ntiyagize gute, ntiyahindutse. Amen. Amen. Ai kwinjira warinjiye, kamere ntiwaranduye, warinjiye kamere ntiwaranduye. Aiwe kwinjira warinjiye, kamere ntiwaranduye. Kwinjira warinjiye kamere ntiwaranduye. Aiwe kamere ntiwaranduye. Kamere ntiwaranduye. Aiwe kamere ntiwaranduye. Kamere ntiwaranduye. Kamere ntiwaranduye. Amen. Amen. Ariko mu kugendana ubuzima bw'Imana biradufasha cyane, biraduha icyitegererezo yuko muri twebwe ibyazaga bitugwanya nk'imbaraga z'abarozi cyangwa ibyatugwanyaga nk'imbaraga z'abapfimasoni, izo ngizo nta bushobozi zigira, kuko muri twebwe dufite ubuzima bw'Imana. Amen. 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 Yani hari ikintu nkunda kubwira abantu, ukaza wumva umuntu ngo jewe navukiye kwa pasiteri, reko navukiye kwa pasiteri, jewe napfutse nk'ikijwe maze gukizwa cyangwa ngenda munani muri korale, ubu ngubu nakijwe. Umva, nagomba kubwiza ukuri, nimba utegereye abakozi b'Imana bakwatuzemo ajya amajambo bakubwira ngo Mwami Yesu ndakwakiriye ube umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Amen. Amen. Menya ngo muri wewe ntabwo uramwaki. Ni nacyo gituma kenshi muzaza muraraba abantu uyu munsi babijamo abakongera bakabivamo, ni babandi bavuga ngo twebwe twapfutse tugeze gute, twapfutse tukijishwa. Mani dufashe. Mani dufashe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Uyu munsi ndabipfuriza kugendana ubuzima bw'Imana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ndabipfuriza kugendana ubuzima bw'Imana mu izina ryande rya Yesu. Amen. Amen. Bikunde noneho muri uko kugendana ubuzima bw'Imana biradufasha cyane ko Mwemu Yera agira gute aba muri twebwe.
yesu nashimwe cyane. Amen. 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 Twifashishe igitabo cya Zaburi ariko gifita imirongo myinshi cyane, ariko nubwo gifite imirongo myinshi cyane turagerageza cyane gusomamo imirongo mike cyane, kuko nababwiye ngo sinje gutera, tuje kwibukanya gusa iby'ubwo buzima. Amen. 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 Zaburi 119 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 5 niho tubaye turageza. Zaburi 119 turahera kuri no murongo wa mbere hama tugeze kuri no murongo wa 5. Umurongo wa mbere uravuze ngo hahigwa abagenda batunganye bakagendera mu byagezwe by'Uhoraho. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Hahigwa abagenda bagize gute batunganye. Abo ngabo bagenda batunganye nibo bafita ubuzima. Abo ngabo bagenda bitondera ibyo Uhoraho yashinze. Abo ngabo niba ariko navuga ngo bafite iki? Bafite ubuzima. Haleluya, haleluya. Amen. Uyu munsi yani washobora kugira imodokari nziza, washobora kwambara ikoti ryiza, washobora kugira iduka runaka, ariko muri wewe utaramwakira abo ngabo nagomba nakubwisa ukuri nta buzima ufite namba. Amen. 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 Kwahigwa bagize gute abagenda batunganye bakagendera mu byagezwe by'Uhoraho. bakagendera mu byagezwe. Abo ngabo nagomba nakubwisa ukuri n'ugenda utunganye ukagendera mu byagezwe n'Uhoraho nta kizobuza, nta mpamvu n'imwe itazotuma wewe ubwo buzima butaba muri wewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uwo turi kumwe tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Erega nawe birashoboka uyu munsi kuba warigeze kumva wamwakira, ariko yani haragera igihe kameremere iraza ku buzima bwawe iragutera, bituma bwa buzima bwari muri wewe ubutakaza, ariko aracyasemerera ngo amen. Amen. Barachezesha amaraso igorigota uba gendo mumikubita imbere vuga yuko wamubabaje. Amen. Amen. Arachezesha amaraso yiwe mu izina rya Yesu. Amen. Arachezesha imbabazi ziwe mu izina rya Yesu. Amen. Intebe yiwe iracyari ku mbabazi mu izina rya Yesu. Amen. Biragusaba nimba ugomba kugendana ubwo buzima bwiwe, nimba ugomba kugendara mu byagezwe byiwe, tandukana n'ikibi umatane n'icyiza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ku murongo wa kabiri avuga ngo hahigwa abitondera ivyo yihanikirije bakamurondeza umutima wose, mbere ntacyo kugabitanya bakora, bagendera mu nzira ziwe. Washize amateka yawe kugira ngo tuyitonderane umwete. Icyo kuno murongo wa 5, icyo inzira zanje zigashikamo kugira ngo nitondere ibyo washinze. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Esicho. Haleluya. Amen. Esichoma inzira zanje zikagira gute? Zigashikama. Amen. Amen. Inzira zanje zigashikama nkama nitondera ibyo wihanikirije wewe nde uho. Mane dufashe. Wenda bibariza akabazo ko uyu munsi tuvuga ngo ariko ugasanga ejo mu bapfumu abirukayo ni bande? Twebwe. Ugasanga akaboregwe twebwe, gusambana twebwe, abagize gute twebwe, ukuraguza twebwe, ukugira none byo kuri twaramwaje.
Amen. uyu munsi ndagomba ihinduka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndagomba ihinduka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Icyo ukora cyose, icyo wovuga cyose, icyo wotanga cyose, ariko ubwo buzima butari muri wewe. Amen. Ndabizi mu buryo tuvuga ngo tugomba tubwire abantu b'Imana kugira ngo runo rushengero tugwigize hariya, twongere tugwigize hariya hanyuma muzane amafaranga tugubake n'ingoga. Ndabizi ni mu mezi nk'atatu muba mugwubatse, ariko nagomba kubwiza ukuri, nubwo wokwiyemeza kugwubaka wenyine gusa, ariko ubwo buzima butari muri wewe byoba ari impfabusa. Ukuri. Abo tuvyemeranya Amen. Rero ubwo buzima bw'Imana buragomba gutembera. Amen. Haleluya. Ubwo buzima bw'Imana buragomba gutembera muri wewe. Tubandanije anyene ino Zaburi tuje turaba kuno murongo wa 17 hacavuga ngo ugirire neza umusavyi wawe kugira ngo mbeho nanje nzokwitondera ijambo ryawe. Amen. Ugirire neza umusavyi wawe kugira ngo mbeho nanje nzokwitondera ijambo ryawe. Amen. Uyu mwanditsi wa Zaburi arabandanya avuga neza ngo ungirira neza nungirira neza nanje nzokwitondera iki. Yarafise iryo sengesho, nawe uyu munsi sengesho ufise nirihe? Bivanye n'ivyo umwigisha yigishije. Umwigisha yakweretse intambuko zitandukanye zo kuronka ubuzima. Yakweretse umuntu wese atari mu ubwo buzima ibyago akunda guhura navyo, intambara akunda guhura nazo. Rero yari nawe nagomba ndakwibutsa ngo mbega none n'imbogo mu buzima. Amen. Niye dukwiye kubaho ufise. Ubwo buzima rero uyu munsi ndagomba abantu bavuga ngo mwami Yesu nkuko bamaze kuza bamwe, ariko nagomba kubwiza ukuri umutima wanje wemeranye neza birashoboka muri wewe, ndetse korale wari urimo, ndetse kuririmba waririmba, ndetse ahatandukanye wakora ibikorwa ibi n'ibi, ariko ukaba wumva neza ubwo buzima nubwo biruko hari ahantu watiriganye gato gusa, ubwo buzima burataka. Banishimye. Ariko Imana igomba kugaragaza ubwo buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndababwiza ukuri, hari ikintu cya kabiri ngoma nababwire, hari ibyamwa nk'ubwo buzima. Amen. Hari ibyamwa nk'ubwo buzima. Icyamwa cya mbere nk'ubwo buzima tubona ni iki? Iyo umaze kumwemera akaba umwami n'umukiza mu buzima bwawe, aho ngaho arazana ibyamwa. Icyamwa cya mbere akunda kuzana ni iki? Ni mwemuye. Yesu nashimwe cyane. Hari ibintu ntiriwe ndasubiramo kuko umukozi w'Imana yarabivuga, reka ncamagure nigende. Yesu nashimwe cyane. Arazana iki? Arazana mwemuyera. Uwo mwemuyera amaze kuba mu buzima bwawe niwe aza ku buzima bwawe akakwibutsa, akavugana nawe, akubwira ngo reka mwana wanje ahangaha wacumuye, reka mwana wanje ahangaha wari kugenda uku. Uwo mwemuyera akazi kiwe aragutumbereza. Amen. Akwereka inzira ukwiye gucamo wewe, yani arakwere. Haleluya. Mana nishimwe cyane. Niba yani wari ugiye guca ahangaha, oya ahogezaho cangaha. Amen. Amaze kukuyogora cyangwa kukuyobora, Imana nishimwe cyane. Yani aho ngaho amaze kukuyobora akakwereka akajya ukwiye kugenda, yani ikindi nacyo cyagikurikiriki hacakurikiriki umuhezagiro wiki
wo kuba wumviye icyo yagize gute yaguhaye. Amen. Amen. Uwo muhezekero nawo si uwundi, ni ibingibi tugenda turabona, ukabona umuntu yahezagiwe, yarose umugabo, yarose umugore, yagize gute, yasenga indimiro ziwe zagenze neza. Ukunguku kubera iki? Yani yumviye, yabanje kugendana muri we bwa buzima, hama bwa buzima hariho umuntu yamubwiye akajya kuye kubukoresha. Rero kubera yamwumviye akagendana nawe, hariho ibyamwa yagize gute yaciye azana ku buzima bwiwe. Kuvuga ngo amen. Amina. Tuko turabitahura twese. Yes. Amen. Amen. Abo turi kumwe amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Rero nivyo vyibiye uca usanga kenshi umuntu afite ubuzima bumeze ukuna kuriya. Twese nabwo tugera dufite ubuzima bumwe, ariko yani Imana yoyo burya buzima nyene ubona umengo uri mu uyu munsi nibwo Imana ibibona bugendanye, nibwo Imana ibibona mukwiranye mu izina ryande rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Turiko turaraba Bibiliya, turabona abantu bagendanye n'Imana, bamaze kugendana n'Imana bakagira ubwo buzima bukaba muri bo. Amen. Amen. Umukozi w'Imana Eliya yaremera agendana n'Imana, agendanye n'Imana, hanyuma wewe kuko yagenda yumvira icyo Imana iri kumubwira. Turiko turaraba ba Mose, bose bagendanye n'Imana kubera iki? Bumvira icyo Imana iri kurababwira. Amen. Amen. Mbega nawe uyu munsi none mugendana nande? Ubwo aho kugendana ubwo buzima bw'Imana, nugendana agaheko mu mufuko. Hakugendana ubuzima bw'Imana, nugendana umunwa muremure cyane w'urusaku. Mane dufashe. Amen. 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 Amina. Amen. Amen. Hakugendana ubuzima bw'Imana, ubwo nta marisi ugendana naka uyu n'intabagira nabo kunuku. Mane dufashe. Tugendana ubuzima bw'Imana mu izina rya Yesu. Tugendana ubuzima bw'Imana mu izina rya Yesu. Muri twebwe ubwo buzima butembereyo, nagomba nababwiza ukuri, ubwo buzima yo buri muri wewe, ugeze mu gikorwa cyo kuririmba, ugeze mu gikorwa cyo gusigura, ugeze mu gikorwa cyo kugira gute, ubwo buzima buratembera, butembereye bugakorera ishengero. Amina. Amen. Amina. Amen. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Ubwo buzima butembere mu izina rya Yesu. Amen. Ubwo buzima uyu munsi turakeneye cyane ko butembera kuri kano gasozi. Amen. Amen. Amina. Hari byazaga kwama bikugwanya buri gihe, hari byamaga biza buri gihe cyose. Niyo wagomba gutera imbere ukabona bije kugwanya proje zawe, nagomba nakubwiza ukuri, muri wowe shirayo ubwo buzima bugendane nawe. Wowe turi kumwe twavuga ngo amen. Amina. Ndagomba kwakira bano bantu bumva babishaka. Birashoboka. Igikorwa cy'Imana ukaburiyo. Birashoboka. Birashoboka cyane. Amen. 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 Birashoboka ko wanabyigezemo ariko ukabivamo, ariko ukaba ugomba kubwo ubuzima muri wewe bubandanya butembera. Erega uyu munsi ndetse n'ibyawe hari ibyo ugomba gukora ko bikanka kubera ubwo buzima butakiri muri wewe. Mane dufashe cyane, ariko turakeneye cyane ubuzima bw'Imana butembere ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Turakeneye ubuzima bw'Imana butembere ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ayiwe, abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima. Abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima. Abo Yesu yahaye amahoro nibo bariko barashima. Abo Yesu yagiriye neza
nibo bariko ayiwe wabo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima wabo Yesu yahaye amahoro nibo bariko barashima abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima. amen Amen. abo Yesu Kristo yahaye ubwo buzima nibo bariko baramushima bongera bamutazira reka nawe none ubwo buzima urabukeneye. amen Amen. turakeneye kugendana ubwo buzima mu izina rya Yesu. Amina. Mana nishimwe cyane. Amen. amen Amen. kuko iyo ubwo buzima buri muri wewe nta kwiganyira kuba kuhari. iyo ubwo buzima butembera muri wewe oya nta myidogo ibihari. ariko iyo ubwo buzima bumaze kugera muri wewe niyo ugeze ngo mu mwonga wahitwa marira wahindura ahantu hiki hamariba. Amen. amen Amen. amen Amen. niyo ugeze ahantu bamwe bariko baravuga ngo reka byacitse reka ntibikigenda ubwo ngo humura ngo ndumva imirindi yo gutabagwa ngo humura ndumva Imana ije gukora ngo humura. haleluya haleluya. iyo ubwo buzima buri muri wewe haleluya haleluya haleluya. iyo ubwo buzima buri muri wewe bugendana nawe indwara ziraza ukazivuga ngo ceceka ati kuko nzi uri muri jewe arakomeye gusumba mwebwe. haleluya haleluya. kuko nzi neza uri muri jewe afite inkomezi gusumbya mwebwe mu izina ryande rya Yesu. Amina. Gendana ubwo buzima mu izina rya Yesu. Amina. Amina. Ya Yesu. amen Amen. haleluya haleluya. Amen. amen amen. Amen. iyo ubwo buzima muri wewe uri kububona nubwo wagera mu kigeragezo oya ntukanywa ngo biracitse ubwo ngo hari imbaraga z'Imana. haleluya haleluya. Amen. haleluya haleluya. Haleluya. iyo ubwo buzima buri muri wewe buri gutembera muri wewe abandi no munsi bariko bariganyira mana minerevare uciva hehe mana makaye ucapfa hehe. ariko iyo ubwo buzima buri muri wewe bugendana nawe bukabana nawe mwemera kugira ngo humura byose ndabibona humura byose ndabifise humura haleluya haleluya. ubuzima bw'Imana utembere ku buzima bwawe mu izina ryande rya Yesu Kristo. Amen. amen. Amina. byari narandi ahantu ntekereje gendana n'Imana mu izina rya Yesu. Amina. gendana n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. narindi ahantu ntekereje ndiko nabwira Imana ati Imana unamugoroba kuko nari mfite ikibazo cy'amafaranga kandi atari make ndabwira ati Imana ndaja heraho Imana ndasenga Imana nishimwe cyane. Amina. amen. Amen. Imana irambwira ngo niba by'ukuri ndi muri wewe icyo usaba ntoguhereza n'igiki. ndabaho saa moya iragera saa mbiri z'ijoro ku kaburungu zigeze numva telefone cyane irampamagaye maze kumpamagara numva umuntu ambwira antelefona kuri ya mafaranga nari nkeneye yarengeje ko amafaranga 50,000 byonyine gusa. Amen. haleluya haleluya. Amen. ndavuga ngo ibi 50,000 navyo ni by'akabonisi Imana mu ijuru gize gute impereje nirire mu izina rya Yesu. haleluya haleluya haleluya. je kukubwira ngo gendana ubuzima bw'Imana ukwiganyira no kwihebura ubishire kure yawe. erega abakozi b'Imana abantu bafite ubuzima bw'Imana erega ntibemerewe kugenda baridoga mu ibarabara. amen. Amina. erega abafite ubuzima bw'Imana ntibemerewe kugenda barabwira ibibazo abantu bari bo bose. amen. gendana ubuzima bw'Imana mu izina rya Yesu. komera mugenzi wawe mubwire ngo gendana ubuzima bw'Imana mu izina rya Yesu. 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 amen. haleluya haleluya haleluya. Amina. haleluya haleluya haleluya. Amen. haleluya haleluya haleluya. Amen. ye manuri mana